bakunzi ibiganiro vya The SWB Show ni Steven Raphael benshi mutazira biko uno munsi tukaba turi hariya nyine musanzwe mutumenyereye muri Houston Texas uno munsi twaje kukayaga ndibaza urabona amazi inyuma yacu urabona igisagara hari inyuma kwereki wavuye ruguru mu misozi ukamanuka mu gisagara muri Texas kwanza uvuze ko navuye mu misozi kwanza nari nive manchamaza ngalikura kunashirako point X okay no amanza nkamano gatoyi we hari iwacu siku misozi okay mu ncamake nari shico kibazo cawe kumenyekana ku izina rya Jimmy Samson okay naryo riri ku okay nkuko uvyumva no muririmvyi w'umurundi nkuko umvise muri kariya gace twakora canke twababwiye mu misi heze asanzwe aririmba indirimbo z'Imana uvuze rero ti aho ari kuridondora nikiye kintu cyatumye umanuka muri Houston canke nikiye kubera kuri hano muri Houston Texas uno munsi ni nkuru ndende mugabo twishize muri Rusamake okay if we make short I means kwanza Houston ni hanini kandi hari abantu benshi basanzwe banzi kandi nanje nzi nkundi bikorwa by'abantu ba Houston baritanga nabantu iyo babonye umuntu bamufata nkuko baramwumviriza iyo umuntu afise bamenya icagamije gukora na akatwara mu nzira nziza baramusupport gose cyo gituma navuze ati reka mpere muri Houston kuko era hari abarezi banje abankabandeze mu ikwaya hari abarongozi bo mu ikanisa abandeze kubyo vy'imhemu vy'uburirimbyi na wewe kongeye guhura kandi turahuye ko nibuka wewe tuzinanye ahantu henshi ni ikihe kintu cyo bacatumye uvuga ati jewe reka manuke nze kuraba bari abantu turazinanye twarabanye gikuru nyamukuru kwanza I don't know how to put this but kwanza SWB Show inspire sana unaona SWB Show ilinigusa sehemu kubwa ya maisha yangu kulingana na kazi zao wanazofanya za sehemu tofauti na kuongea na wasanii tofauti na sasa nikaona na mimi kama msanii sababu juzi nimetoka Tanzania nilikwenda kufanyia albamu yangu ya kwanza Tanzania sasa niliporudi nikasema ni lazima nifike kwenye SWB Show kama kawaida na wewe kama ulivyoongea na mimi ukanikubalia ukasema mimi nitafanya show na wewe kwa nikaamua nije ili watu wanaoangalia SWB Show wakiniona pale wajue kwamba kazi ya Mungu inaendelea. Uliamua kutoka Marekani ukaenda Tanzania kufanya albamu yako. Kwa nini kuifanyia Marekani ukaenda kuifanyia Tanzania? Na kati Marekani ni nchi kubwa ina vitu vingi na kila kitu ambacho unaweza kuhitaji kutumia kwa ajili ya kazi yako unayofanya. Kwa nini ulienda Tanzania? Kikubwa zaidi ni mazoea ambao kwanza nimezoeana na watu ambao walionitangulia kwenda kurekodi Tanzania. Sawa. Na faida walioipata walipokwenda kurekodi Tanzania. Kwa hiyo nikasema na mimi ngoja nipitie njia ile ile. Unaona? Kwa sababu ningeweza hata kwenda kurekodi Burundi au ningeweza kurekodi Marekani lakini tatizo lazima uwe na zile connection zao watu. Sasa hao watu connection zao sikuwa nazo. Kwa hiyo nikaenda ile sema ambao nina connection nao ambao na wenyewe wana connection na watu wengine. Okay. Yaani wameungana na watu wengine. Kwa hiyo uliamua kwenda Tanzania kwa sababu uliona kuna watu ambao walienda Tanzania wakafaidika au yani ikaonekana kwamba wametoka zero wakaenda next level. So, kuna watu ambao labda unawajua ambao ni watu kutoka eneo letu ambao unajua kwamba fulani alienda nikaona kuna mabadiliko na yeye aone kwamba kwa kweli japo nafanya kazi kuna wengine ambao tuko kwenye industry moja ya nyimbo za dini au za injili ambaye anafuata kazi zangu. Ni yupi ambao unamjua ambaye kwa hapa Marekani hata sisi tunamjua ambaye alisababisha na wewe uende Tanzania? Kuna waki Marekani sio wengi sana. Alright. Lakini naweza nikasema kulingana na watu ambao wa Afrika kwa sababu nilipotoka Afrika nilikuwa nimeona watu wameenda. Sasa kulingana kama kwaya moja ilikuwa inaimba pale maeneo niliyokulia. Ilikuwa inaitwa Ujumbe. Kuna kwaya nyingine ya Mtabira ilienda kule ikarekodi vitu vikatoka vizuri na watu wakakubali kulingana na nyimbo zao. Sawa. Kwa hiyo nikasema na mimi ngoja nipitie kiato kile ambacho walipitia. Kwa watu ambao wanakujua kivyao au jinsi wanavyofikiria unaweza kuambia nini ili wa prove wrong kwamba wako
wewe uko tofauti na jinsi ambavyo wanakufahamu wewe? Kwanza kabisa inabidi watu wabadilike. Right. Kwa sababu kuna mtu anatokea anaanzia level 0 mpaka anafikia kwenye hatua fulani. Sawa. Kwa hiyo kama labda kuna kitu fulani mtu anaweza kuwa anajua kuhusu mimi kwa miaka iliyopita. Kwa hiyo unasikia hiyo ni kwa miaka iliyopita, hata kabla sijaanza kuvaa suti hizi. Unaona? Labda nilikuwa navaa hizo suti lakini sasa hivi ni hatua nyingine. Uko kwenye level nyingine. Next level. Sawa. Kwa hiyo kuna kuaga na ule ubadiliko wa maisha kulingana na zile sehemu ambazo umeishi. Alright. Na mtu sio kule jinsi tulivyozaliwa tukingali tulipokuwa watoto, hata sasa hivi bado tukingali watoto. Alright. Sasa hivi tunaitwa watu wakubwa. Kwa hiyo kama tunaitwa watu wakubwa, kwanza inabidi watu wajue, waache zile fikira za zamani, waanze kufikiria pale mtu ambapo amefikia. Okay. Je, kuanzia hapa tunatarajia nini kipya kutoka kwake? Alright. Unaona? Mtu kweli aliokoka kweli kweli. Kwa sababu mtu kama amechukua hatua ya kuweza kuingia studio, right, na kuweza kurekodi, na ni kazi ya Mungu kweli kweli, inabidi huyo mtu anakuwa ameshaamua. Unaona? Kumtumikia Mungu ni kuamua. Unaona? Kuamua kubadilika ya kale. Kama sija kuelewa vibaya, una maana ya kwamba jinsi ambavyo wanakufahamu hapo mwanzo, wajue kwamba mtu anabadilika. Kuna leo, kuna kesho. Kuna kesho. Kweli. Sasa kesho yako ambayo ndio leo ya sasa ni ipi? Kesho yangu ambayo ndio leo yangu ya sasa, niko mpya kabisa, ambayo ninamwamini Mungu mmoja kama nilivyokuwa namwamini zamani, lakini kuna kuaga na yale mavurugiko yalikuwa yanakuwepo kulingana na wale umeishi nao na vile vitu umekutana navyo. Lakini kwa sasa niko mpya kabisa, ambao napenda kumtumikia Mungu sana. Mungu sana, tena kwa bidii kweli kweli. Unaona? Kwa hiyo yule asiyejua leo kimuingie na akielewe. Wao akiniona sehemu ajue ni sawa sawa na mtu amekutana na Simba Live. Na kwamba unaponi approach ujue uko kwenye njia ya Mungu, ili tuweze kuongozana kupeleka njia ya Mungu mataifa. Niko na ndugu yangu anaitwa Jimmy Samson, tokea Boston. Tumebadilisha lugha kwa sababu alinipeleka huko. Kubera ikiwa wiyumviye ko ushobora kunyishura mu Giswahili? Bivanye ni nkuko nakubwiye bwa mbere, bivanye naho nakuri. Okay. Sinakuriye mu Burundi, Kirundi ndakizi ariko sinzi ko nzi cyose. Okay. Kubera ndibaza hari amajambo mbuzi. Kandi bigatumwa n'abagenzi mfise abagenzi benshi bavuga Igiswahili, nkaba mfise abagenzi benshi bavuga Icongereza. So kwa hiyo na wengine ma support, unaona, those guys there's some other guys who support me, so they speak English. All right. So they need to know what I'm talking about. All right. You know, they need to understand. Okay. Unaona, watu wengine wanaweza kusema sasa mbona huyu jamaa anaongea lugha za kwao huko au za kiasili, labda anakuwa anatuponda hivi, Tangu waliko anatudendeleza, you know. So kwa hiyo inabidi hizo lugha zote nizichanganye, kwa sababu sina lugha ya kwangu binafsi. Kila lugha ninaiongea ambayo nilifika pale nikaisoma nikaielewa, ninaiongea vizuri. Kwa hiyo kuna lugha ya wazazi, na kuna lugha ya pale nilipozaliwa, na kuna lugha nyingine nimefikia, na kuna lugha nyingine, zipo nyingi tu, lakini hizo ndo zimeonekana kwa sasa ambazo ziko zinatumika. Ngoja kwanza turudi. Savanor, German-made quality in Burundi since 1970. We produce a wide range of soaps as well as oils and margarine, all using palm oil grown and processed in Burundi. Thanks to our focus on high quality and innovation, Savanor is the market leader in Burundi and has established a strong presence in regional markets. Savanor is an exceptional corporate citizen, donating free soap, assisting schools and health centers to promote hygiene, providing jobs for over 1,000 workers, and partnering with local farmers. A benchmark in Burundi's manufacturing sector, Savanor. So mukunzi wa The SYB Show, iyo ubonye umwana avutse aravuka kuri ino tareke, mu nyuma y'imyaka 2 ugasanga yakuze, kandi nawe urazi ko mu Kirundi bavuga ngo buke bukomeza igihonyi. Nka The SYB Show ntizokwigira duhagarara, dushobora kuzohindura SYB Show ikabirindi zina mugabo kujya watubonye kujya utuzi uko twiyumvira ntitukuzi cyangwa ntitubiza, ariko cyo no kubwira tuzokwigira duhagarara n'umunsi warimo. Turi kumwe na Samson. Iyo album yawe irimo ubutumwa nyabaki, irimo indirimbo zimeze gute, n'indirimbo zingahe? Iyi album irimo indirimbo 8. Kila ruririmbo rufise ubutumwa
bwayo. Duhere nko ku rurimbo rwa mbere, hari abantu benshi bahura n'ingorane aho bakiyumvira ati ino sije mbona yuko yandambiye, byoneka yuko nofuma bya bishoboka yuko ntushobora kuva mu ino sinkigira kwibera mu ijuru. Ndibazangira hari aho nta ngorane ziri. So inge gato none iyo album ko turiko turavuga wayizananye mu mutwe canke irahari? Irahari gose. Yeah. Yeah. Okay, nkuko uri kurayibona album yiwe ni iyi, uramubona hariya ko ari wariko ndabona ururimbo rwa mbere ni n'ugwigiswahili ruvuga ningekuwa mabawa. Ningekuwa na mabawa urumva yobanya mababa. Hanyuma kwa kabiri ni mbona ni safari, una bahati, heri waliompokea, upendo wa Yesu, imba haleluya, kuhubiri. Una nini ile ya 8? Unajua siamini. So albumu yiwe ni umaze kubuyishikanye iyi albumu yawe. Nikiye kintu ubona inyuma y'iyi albumu? Ikintu mbona inyuma y'iyi albumu mbona ihinduka ry'abantu benshi bazimiye bakeneye kuzimuruka. Dufate nko kugwaruka. Okay. Imisore, imiyabaga ikwiye gukora ibikwiye gukorera Imana n'ingufu zabo zose. Okay. Ariko bazimiye kubera badafise ikibagarura, kubera badafise bo bashobora kwiga baravye ati kubera kira kintu cyose dukora turavye kubadutanguri. Okay. So narwo twagomba gusubiza mwaje nyene ati ngomba mbe nkanaka, ariko simbe nkanaka, ariko naje ngira ico nsize n'undi mwana azovuka agire ico yize kuva kuri jewe. Uyu ni Jimmy Samson. Nkuko nakubwiye cyangwa ko twavuganye kare, nakubwiye ati haraho tuzinanye. Utandukanye n'abandi gute? Nikiye kintu gishasha wobuzanye cyerekana wewe? Harabaririmbyi benshi baririmba nk'uko wawe, harabaririmbyi bakoze amasidi imwe zibiri zitatu tuzi. Utandukanye nabo, itandukano ryabo nawe we niri? Itandukano ryabo na jewe mu cyamake ni novuga yuko icyifuzo cyanze no kugura imitima y'abantu. Kugura imitima y'abantu bivanye nuko jewe ndirimba jenyene. Okay. Ndirimba jenyene aho ntumigwa niho ngenda. Alright. Kubera no muri Bibiliya byanditse igihe Yesu yava mu isi agenda, message canke ubutumwa yasigiye bajya bigishwa biwe yababwiye ati genda mu mahanga mukwiza ubutumwa. Mukwiza ubutumwa. Nanje ndi muri urya mugwi wabajya genda mu mahanga ukwiza ubutumwa. Nico tandukaniye ko nabari abantu? Ico ntandukaniye ko nabajya abandi. None hari wundi mu bari imvyose umaze kubona, hari uwo ubona mwoba mwababanwa canke ubona kumengo murahuje muri ico gikorwa urimo, ushobora kuvuga ati je buriya muntu ni nawe yo baratumye nifuza kuririmba, ndumva ko ndamubonye dushobora kuririmba kurabona kuvuze ati jewe ndirimba ndumwe? Bivanye na style nkoresha yo kuririmba. Ndibaza ni bake bo barimba nkuko ndirimba mu style nkoresha. Jewe bimaze gushika ino ndarerewe n'abakongo kandi ubugira kabiri nararezwe n'abarundi. Munyumurezwa uregwa ubugira kabiri ndegwa n'abandi bavuye mu yindi mico. Sawa. So nja ijya melody yuko nahora ndirimba kera irahinduka ndirimba melody yindi. So rero bivanye nuko atabantu bararirimba zijya melody ndirimba, mugabo simenya duhereye jo kubera jo mu Kirundi bavuga baraca bugacanyana n'ayandi. So rero sindababona, mugabo hakazobaho umuntu wese yipfuza yuko yo ririmba n'urimbo tuvuge korabo na jewe nta ngorane. Arashobora kumbona, arashobora kuntelefona, arashobora kumbwira, nta kibazo kirimo. Okay, urumuririmbyi wavuze ko wabaye hatandukanye, wavuze ko uburegwa n'abakongo. Bibonekane ko urana ko n'indimi ushobora gucanga ukavuga Iswahili, ukavuga Kirundi, wavuze ati n'icyongereza ndakivuga. Bibonekane ko amaraso yawe yuzuye mu akari y'akarere, yuzuye iyo mvuze akarere ndavuze biriya bihugu bituzungurutse. Igikorwa cyawe cy'uburirimbyi wipfuza ko kizo bagifisa akamaro gaki ku Barundi
n'abatanzania ndetse n'abakongo bivanye n'akahise kacu n'ibihugu byacu turimo ubu ushaka indirimbo zawe ko zogira uruhara nyabaki jewe indirimbo zanje ni mu bunini nifuza yuko zoshobora guhindura nkuko navuze ati emitima yabajya hari nk'abadutanguriye bamwe badashobora kwemera yuko umuntu ashobore kuririmba akagira icyo ahinduye mu gihugu twebwe abaririmbyi turi nk'iterambere ry'igihugu sawa kubera twebwe niko dutuma yandi mahanga amenya yuko igihugu gifite abaririmbyi bakomeye sawa kandi igihugu natwe kadutahura yuko kikatwishimira natwe tukacishimira kuko igihugu kitwishimiye natwe turacishimira turavye nka Tanzania irafise abaririmbyi benshi twamadutumira turavye nka Kongo irafise abaririmbyi benshi twamadutumira turavye ibindi bihugu bifise abaririmbyi benshi twamadutumira suko abari babiri suko ari batatu usanga ari umwe yitanze gukora ico gikorwa na yitanze abantu baramwumva kandi bakamuha ijya support bamaze kumuha ijya support yani tuvuga ati baramuremurura baramuduza ku yindi ngazi abantu nibo bagutwara hajye ukeneye gushika wowe urashikana bujya butumwa nabo bakabutwara mu kindi gice abantu bakamenya igihugu kinaka ukwera kiri kubajijwe wowe umuririmbyi nde uravuga igihugu cyawe ni icyahe ukavuga rero abantu bakamenya kumbe giye igihugu kirafise abaririmbyi bakomeye nkuko so rero bimaze kubuko nabandi baza bakurikira inyuma baza bavuga ati dutumira abaririmbyi bavuye mu kino gihugu nkuko dutumira muri Tanzania abo mu Rwanda abahe natwe mu Burundi nk'abaririmbyi bava mu Burundi igihugu dukeneye ko kimenya cyangwa amakanisa amashengero akeneye kumenya yuko no mu Burundi hari abaririmbyi ushobora gutumira kugira ushoboye gutumira umuririmbyi wariho wose avuye mu kindi gihugu dufate nka urumva ivyo ni ku bantu twovuga ati bari nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuze ukuri sawa none uravye muri rusange igikorwa cyawe uri kurakora abarundi Boston Houston n'ahandi hatandukanye igikorwa cyawe kirazwe igikorwa cyawe bacakira gute nimba bacakira ku rugero rungana gute bacakirira ku rugero rwo hasi wo hanura iki ubona ko hokugwa iki kuko si wewe gusa nageze kuganira na Aline Vyuka naraganiye na bariho benshi usanga bakora ibikorwa bariho Abeli muri Alabama aririmba indirimbo z'Imana mugabo yiri kuraraba umenga sinzi ko tuvyakira nkuko umengo ni ibintu ngira kamaro muri Iowa kenshi niho nkunda kubona barakunda kuba batumye ko abaririmbyi bava hanze ya Amerika nko muri Tanzania cyane ariko abarundi tuzoguma dutuma ko abandi mubi wacu habuze kugira ngo tuje kwijya nivo abandi bantu bari icyo tubuje ne kujya kutishimira iby'iwacu ni kujya kutishimira icyo ufise Imana yaraguhaye inkotanyi mugabo ntushobora kumenya yuko ufise inkotanyi ushatse kuvuga ati yani tuvuze Imana yaguhaye igigwanisha ushobora kugwanisha mu kugwanya satani mugabo ntukimenye kugifise biya byo kuvuga ntukundi iby'iwawe bivanye n'agaciro udashobora kuko umuntu ashobora gukunda iby'iwawe udakunze iby'iwawe ni ngombe gwikiwawe manzi ugikunda uvuga ati jewe iki wanje kiri sawa hanyuma umuntu akabona kuvuga ati kumburya muntu arafise ico yishimiye ataco wishimiye abantu niba nico gituma ubona abaririmbyi wacu taho baja kubera abantu babo nta gaciro baba kandi abo baririmbyi biwacu bararirimba na kurusha nabajya abandi ariko kubera twebwe ari twebwe tutashobora kumenya ibyo dufise Imana yatuhaye nico gituma ubona atagaciro bifise turavye no ko jewe ndaririmba mu bindi mu yandi makanisa abantu tutavuga ururimi mashengero mutavuga ururimi rumwe ayandi mashengero barantubira tutavuga ururimi rumwe kubera baratahura igikorwa nkora bakakira bujya butumwa busoka mu ndirimbo so kimbabaza hamwe nuko abantu biwacu bataradutahura batwebwe abaririmbyi bataratumenya bataratwemera kuduha uwo mwanya kandi igihe baduhaye uwo mwanya ndibaza bazohezagirwa n'amahanga azohezagirwa na Amerika izohinduka bitumwe n'abatwebwe ariko baduhaye umwanya abantu biwacu ivyo ndiko ndaraba no bihamya kuko nkuno munsi twaje kugira ikiganiro ariko twari twabyutse tujya gusenga
nk'ukuri kuraraba urabona ngene abantu banezerewe bivanye nibi ariko aravuga abantu banezerewe nk'ukuri kurabona ko hari abantu benshi mu gihe twaza turatanga support tugakunda suburirimvyi gusa kuko community yacu y'abarundi irimo ibintu byinshi kene ibintu byinshi cyane nubwo kutobo kuririmba nubwo biba umuntu dufate ariko arakora ibintu bijanye na Burundian community turashobora kugira gute gusupportiana nk'ukuri kurabibona hari mu gitondo cy'uwo munsi aho yari yaje hano mu kiganiro cyangwa muri the SWB show. Reka tugaruke gatoya tubandanye nimba hari hindi banga biba dufitiye kuko aba muri Boston yo Boston twebwe nka the SWB show turashikayo birashikayo uri kurarora ikiganiro you know uhazi ariko twe naho tuzi birashika kabari ibindi bintu bibaduhishiye baruke mukanya. Hotel Bel Air residents enjoy fabulous views of Lake Tanganyika and Bujumbura. We offer a choice of 30 luxurious air-conditioned rooms and suites, all with private balconies, a flat-screen TV, and more. Our guests can care for themselves in the spa, get in shape in our fitness center, or take a dive in our beautiful swimming pool. Hotel Bel Air residents, your new luxury oasis in the tropical heart of Bujumbura. Nkuko twavuze ati ikiganiro twagikoze yari yazindukiye ku rusengero nkuko wabibonye ni kuvuga hari abantu benshi indirimbo zawe uririmba wifuza ko uziririmba mu nzira yihe zishikire bose zize gushikira bose ziciye muri rusange avuga ati nkuko nakubwiye ati umubanyi ntashobora kumenya izina giwawe atayenye ko ari guhamagaye canke bene wanyu ataro abene wanyu bari guhamagaye sawa so twebwe nka jewe umuririmbyi cyane nk'abandi baririmbyi baririmba nka jewe sawa ifuza ko amashengero yiwacu yitwa community y'abarundi bavuga ikirundi batwugururira imiryango baturekure dukora ibikorwa bareke gutwiyumvira yuko ataco tumaze mu bikorwa dukora nkuko natwe tubakunda uko tubakunda dukora kiya gikorwa kugira tuduze abi wacu tubakure ibuzimu tubajani buntu ivyakera nibikiri vyakera ubu turi mu kindi gihe you know so rero hari bakeneye kuduha kajya gaciro nkuko twe tubagaciro kuko twe twemeye guseruka twamaze kuba kandi gaciro nabo nibaduha gaciro tugende twinjire mu bindi bihugu bitumenye baturekuye baduhaye support zabo support bakeneye kuduha nizaye bakeneye kudutumira tugende tuvuge ubutumwa iwacu muhira iwacu mvuzi iwacu muhira ni kuma kanisa yose y'abarundi reka aho nyene kankubaza ikibazo ntaguciriyemo uvuga ko nkabwe muronga amasengero n'abandi avuga ko mwobatumira we kubera kutosaba terekanje kuririmba kuko uraze abakozi b'Imana bafise ibikorwa byinshi nk'ubu uravuze ati mudutumire umuntu amanurwa n'abantu akaduzwa n'abantu hari gihe bashobora kuvuga ati yaradusuzuguye kuko abazi ko twebwe turi birimo mu bice y'ikirundi niko bimeze right pastor nazoza kuvuga ngo Jimmy ndagukeneye hari gihe nawe pastor umukenera no kugira ngo ushike kwa pastor canke mukuru muyobozi w'urusengero kanaka utegezwa guca ku bandi bantu bo bari iruhande yiwe none weho kubera iki uvuga ati babatumire uho udaciye hariya ngo urabe ko wosaba ni wowe gutumira cyangwa mwese mwogiranira imigenderane iryo jambo narikoresheje badutumire bivanye nuko hari abonzi nabo ntazi sawa so bobo hari abo bamaze kumbona nk'ubu nko kuri SWB show bariko barambona mugabo je sindababona hari bo bariko baranyumva kumbe je ntako ndabumva sawa kumbure hari abo abanyotewe kumva ijambo ry'Imana afise iciye mu ndirimbo zanje mugabo je nkaburinzira ukunda bashikira n'ukunda bamenya mugabo bakamaze kumenya abo nibo nabwiye muga nk'abo nshoboye gushikira nkababwira ndabibwirira reka tuze nyine ku kintu cy'amasengero urumvise ubutumwa muvuyemo canke ibimuvuyemo ikintu kijanye n'amasengero abarundi aho bari hose ubu ni kumenga vyaragabanutse vyaragiye mwingane cyane abantu barajyana si mu masengero gusa in Burundi and general haba muri politike haba mu gihugu haba hehe turabantu mengo dukunda kuba twimereye gutya iki kintu uri kuravugura nako gishoboka bivanye nuko abarundi menga tumeze gutya avyo mu ncamake nagahomera buno
agahomera bunwa kandi si byiza gose. Je ndibaza kandi ndizera yuko abapasiteri bose barongoye amashengero bavuye mu makanisa amwe benshi mugabo barakeneye gusenga gose na bene kubera n'abana b'abantu bambaye imibiri Satana arabagerageza bivanye mu nzira zimwe n'izindi bivanye mu burongozi n'ubundi so barakeneye gusenga gose na bene kugira ico kintu gituma babana imitima yo kwitandukanya bakeneye ubumwe kuko nta muntu azoza gukunda igihugu ciwacu canke amasenga ava mu gihugu ciwacu canke azoyizera ibintu azomenya azotahura ibintu dukora abona twebwe na twebwe ata amahoro dufitaniye Imana ni imwe muga amakanisa ni ibihumbi byinshi si bibi ni vyiza lakini bigende mu rutonde bigende mu gutahurana bigende mu kumenya igikorwa turiko turakora ko dukorera umuntu umwe so uko niko biba bikwiriye kumera. Mukunzi wa The SOA Bishop ni Steven Raphael muri Houston Texas tukatuki kumwe no nuvuga ati muvandimwe yaje ava muri Boston ku bantu bibonekana ko je kenshi ona The SOA Bishop uko numva nuko niyumvira umuntu wari we wese arashoboye naje ndashoboye kubandi bantu baduha insobanuro canke batabona ivyo dukora ko bifise akamaro wo babwira iki kuko nk'akarorero urana twicaye uravye n'inyuma hari ibintu byinshi bigira gute ushobora kubona kuri uri kuraraba na kamera byakozwe n'abantu jewe nawe ni kirundi cyacu naho twavuye ndi mu bantu nizera ko we have something dushoboye we can do something together utarinze kuraba ngo uriya arehuku amezuku kuri twebwe twaje tuva mu makambi y'impunzi twari twarabaye umengo tubaho nk'ibikoko mugabo no tukaba turi muri leta zunze ubumwe za Amerika ubona ko twoguma nko no turakeneye ubumwe turakeneye gukorera hamwe ku mugozi umwe okay muri ubwo bumwe bwose dukeneye support y'abategetsi barongoye igihugu nk'ubu mvuye no muri Amerika agenda kurimba mu Burundi is another level ku bantu bari muri Amerika no ku bantu bari mu Burundi umuntu avuye mu Burundi akaza kuririmba muri Amerika is another level. Abarundi kenshi turakunda turi mu bantu dushobora kuvuga ati nkirumve ko bivanye n'umwanya turimwo nivyo twaba turimo umuzi ko turagiranira ikiganiro namye ndaba kuri passport yawe uri umunyamerika mugabo ndavye nasanze handitse ngo aho wavukiye ni Burundi all right American citizen but original kuva mu Burundi sawa kwa mtumwa sawa Uburundi muri kino gihe turiko turavugana muri kino kiganiro nk'umuririmbyi n'umuntu aretse ko umunye politike mugabo arabona hari imbere arabona ibiri nyuma y'ikamera ukoresha iryo jisho ritaboneka rigira gatatu reka cyari kuzanira ivyo ubonye n'ivyo wumvise mu Burundi wo binsobanuro nyabaki cyangwa ubuvuga kwita ukurana ko na Amerika bagwaye American citizen and then bacha bashirako uri originality yawe uri Murundi ntibibagiye wewe ndizere ko ndashaka kuvyibagira ko nabonye ntibavyibagiye right nije nabibabwiye ni wabibabwiye baravyemera umva kubizi cyane okay wo bivuga ko iki canke ubona bimeze gute nk'umuririmbyi wipfuza ko ushobora gusora ubutumwa bwawe abantu bakagira gutse bakabubona cyangwa bakabwumva urabona twebwe abaririmbyi tuvuga mu gice cy'abaririmbyi sawa kubera twebwe turavuga ijambo ry'Imana all right nibaza bavuga ijambo ry'Imana ni bake bo bakora ibya politiki sawa so twebwe abaririmbyi twisabira nk'abaririmbyi igihugu kitwemere nk'uko ayandi makungu yemera abaririmbyi babo sawa yeah so turavye nk'abaririmbyi b'Abatanzania twamenye kuko igihugu cyabemeye kirabarekura kibashira mu bihugu kirabatuma aho bagomba hose baragenda barakora
ibikorane bikomeye mu gihugu cyabo amahanga akaza kuraba kubera igihugu cyabahaye ilevo kirabatahura yuko n'abantu bingira kamaro kanini mu gihugu kanatsinda harimo abatamenya igihugu ati igihugu kiriho hari n'abatazi Burundi sawa muga nk'ubu bambonye bakumvira Sidianje bacamenya ko Burundi buriho. Okay, nk'umurundi rero Uburundi ntibugizwe n'uburirimbyi gusa nawo muririmbyi kugira ngo abantu bakumvize no ko mu Burundi hashobora kuba hari iki hari amahoro so ibiriko biraba mu Burundi uravyumva kandi urabibona nikihe kintu ushobora kubivuga ko nk'umuririmbyi twovuga ko abantu bashobora kumviriza canke bakabona iyi album yawe bashobora kubihereza agaciro canke bakavuga bati reka tuvyumvirize abarundi barumva Igiswahili barumva Ikirundi isho turiko turayikira mu Kirundi ibintu biriko birabira mu Burundi nk'umuririmbyi ubona bimeze gute wosabiki ku Burundi canke ku barongozi barongora Burundi kuko turabarundi vyanka bikunda imyaka cyo tuzomara hanze urana ubwo abaye American citizen mugabo barasize ko kora umurundi niki wovuga kubijanye n'ibiriko birabiri wacu ajendi ndibaza nka twego baririmbyi turakeneye kubasengera turakeneye gusengera abarongozi b'igihugu kugira bashobore gutora inzira nziza yo ushobora kurongora igihugu kugira abantu babeho mu mahoro nta muntu numwe akunda kwiruka nta muntu numwe akunda kujyama hanze ntibinezereje kubona uri umurundi ukitwa impunzi kandi ufise iwanyu twese suko twemeye turyoherwa kuba muri Amerika turaryoherwa kuba mu Burundi kuko ni igihugu igihugu twumva kari ciwacu twabwiye nabyo ati kijya n'igihugu ciwanyu so rero ndibaza barakwiye gushira hamwe bakumvikana hanyuma abantu bakibera mu mahoro. Uyu ni Jimmy sinzi nanje ko nashobora kurimva ko menga nariko ndabivuga nk'umuririmbyi reka tugaruke mu kanya tuvugana ibice bibiri hama tuce dusezerana. Okay, reka tuve ngaho rero. Album yawe iraje. Ikoreye muri Tanzania, irahagaze iraha. Muri Tanzania, woba wayikoreshe mwifadikanije n'abarundi canke nde waragufashije kugira ngo izo ntambwe zose uzishikeko ico nikibazo ca mbere. Ica kabiri, guhera ubu imyaka 2-3 iri imbere ushaka kuzoburihe uhere ku kibazo ca mbere ucuzana ku ca kabiri. Chamake igenda ja kuri kodi cyaye gufata ya album yanje ya mbere ni bake batahuye ico ngamije gukora kubera naro muririmbyi kwaya hanyuma ndari n'umurongozi yawe imaze kuvuko mbona ati reka ngende kuri next level maze kujya kuri next level ndabya abamaze kugenda nta muntu nta support y'umuntu yo kuvuga ati naronse support nyinshi kuva hanze mugabo naronse impanuro naronse impanuro zivuye kubaririmbyi bakuru nkaba Masanja baje bose barampaye impanuro. Masanja murazinanye uri muri Tanzania? Turazinanye gose. Wow. Turubana. Uri kuri next level nko wabivuze? Turubana. Ariko reka Masanja murazinanye. Masanja ariko araririmba ntaririmba aravuga. Je niko ndamwita niko umenga ndamutahura. Aravuga. Umva afise amajambo menshi. Yararavye aramugwirana muri comedy acavuga ati no. Aha novuga naho nciye mu ndirimbo. Uburirimvyi bwa Masanja. Ushaka uzokwiga nkawe canke ubona amaze kumva uririmvyi ubona yo bavyakiye gute? Yabonye ko muri kuyireva imwe canke
oya kira muntu aratahura umuntu bivanye n'ivyukuntu ni na style wakuze wikoreramwe ukoreramwe Masanja afise style gwiwe ya Masanja as Masanja yes Nyandwi as Jimmy Samson mfise style yiwanje as Jimmy Samson so rero ndinze mvuga ati ngo ndirimbe nka Masanja ntiyo bari jewe bari Masanja sawa kandi Masanja avuze arimbe nka jewe ntiyo bari nyene tena yo bari jewe so ni kurya dukurikiranye mu bandice Bibiliya hariho Yakobo akabaho abami akabaho Baruka kutoka yo hose so none Masanja mumaze kubonana ibikorwa byawe wabonye ko yavyakiye gute nk'umuntu asanzwe amenyekana mu karere arazwi muri Tanzania muri ibihugu byose bimwe kajya karere arazwi ibikorwa byawe yavyakiriye gute cyaye kubwiye gute bivanye n'ingabire yawe nyene nkuko ari umuririmbyi muri Tanzania bayita basani nkuko ari umusani alipokea alifurahia sana kwa sababu aliona kuna kitu ambacho Mungu aliweka ndani yangu na hakuna mtu anaweza kujua kuna kitu Mungu aliweka ndani yangu lazima nitoe sauti hapo dunia hii dunia ijue tumia sauti yako alifurahia sana none haraho wowe ufise umugambi ko mushora kuzokora indirimbo na Masanja mugakorera hamwe na Masanja somehow some days but it's not I can't say like a soon so nikasema karibu lakini umunsi umwe bizoba mu bushobozi bw'Imana okay mu myaka 5 none uzoburihe wimvira kuzoburihe bivanye na support wasavye abarongozi b'amasengero gwaruka nabandi wimvira ko uzoba ugeze cyangwa uzobuhagaze support zimaze kubaho mu myaka 5 hazoba hariho ubudasa butandukanye wipfuza kuzoburihe ubudasa ndazi ko buta urabona na Boston na Houston biratandukanye ariko igori yawe numva sinzi uko no kivuga mu kiro vision yawe goal yawe wifuza kuzobuhagaze he on 5 years from now arore budashobora kwipangira bivanye nuko Imana biguronga so you can vision ubwo bwose n'ubushobozi bw'Imana okay vision yawe Imana ibigufashije mujya vision ubona wifuza kuzoburihe Imana ishikanyeyo ndifuza yuko kuri je bitazoba byoroshe amakunga zo yamaze kumenya yuko n'abarundi barafise iby'Imana yabahaye turarorera politike turarorera ibintu bagira muri Amerika uvuze ngo ngomba kuzobatwara bakabazodutwara gute ngoma zo kubaka ibarabara uzojubaka gute hawo nzozibira ibi nibiri uzobikora gute ntudushire mu ndoto so vision yawe vision aho uzoburi ico wipfuza yani nko mu Rwanda bavuze ngo 20 vision ya urumva muri ngo vision ya 2020 mu Rwanda niko bavuze mu Burundi hari vision ya mega ya 2020 nawe nyine mega barayifise so nawe vision yawe y'imyaka 5 guhera ubu bo baranacapa n'ibicapo tugomba hazobe hameze kunoko ushaka kuzobuhagaze he mu myaka 5 guhera ubu bijanye n'ibikorwa vyawe ibikorwa vy'uburirimbi ndifuza ko nzobana uburirimbi nkomeye kuruta uko ndi no munsi okay nirihe jambo rya nyuma ushobora kubwira abo bariko baragukurikirana abo bariko bararorera bituriko turakora akanyane gwawe okay kwanza ndabashimiye gose abantu mwese mwafashe mu mugongo kugura CD yanje and na wale wengine ambao hawajaipata inge tugaruke gatoya kuri telefone aho nguvye kuzogashira tugaruke kuri SYB show nkuko ndimbwa naje gukora ibiganiro na n'umuvugizi wa SYB show this moment ndabashimiye mwese abantu mumaze kugura CD yanje canke album yanje ya mbere ndabashimiye gose kuba mwaramfashe mu mugongo ndibaza na ndipfuza yuko ndipfuza kuzohura face to face nkuko naje kuri restoration church bahuye nanje no munsi banezerewe gose kandi nanje nanezerewe ndipfuza yuko nayandi makanisa bayipfuza guhura nanje you are very very welcome ndi available ndashobora kuboneka umwanya wari wose dupfa kubivugana gusa ukambarira amatariki yawe nkaraba imisi yanje yuko bihurirana nuko ntafise izindi gahunda z'abandi bantu hanyuma nkabashikira ndabashimiye mwese Imana bahezagire na mubandanye ku bantu bo mutima nyene wo gufata mu mugongo
abaririmbyi banyu b'igihugu twe turabaririmbyi b'igihugu. Okay, mukunzi wari kurakurikirana ibiganiro vya The SYB Show nka Steven Raphael muri Houston, Texas. Kandi ni gwawe. Aciye yarayimpaye. Okay. Ngomara kubaza ikibazo kimwe kimibazo bibiri ya nyuma. Houston wasanze imeze gute? Abandi bantu baba hanze ya Houston. Muri kajya kantu navuze ngo tumia sauti yako dunia. Dunia ikujue. Navuze ati azomanuka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo mvuze leta zunze ubumwe za Amerika mavuze Texas. So wewe uba hanze ya Texas na Houston. Houston wumva abantu bayizi kwiki. Umaze gushika muri The SYB Show nuko hari uyiyumvira kera. Ukiri kurakina Uncle Jimmy comedy. Kuundi muntu atahashitse. Nuko wasanze The SYB Show imeze abantu bo muri Houston, Texas. Wasanze bimeze gute cyangwa babwira iki kubandi bantu bavyiyumvira uko bashaka? Muri make ndibaza aba bayivuga Houston nawe barakwiriye guhindura ururimi rwabo. Kujya kumuntu avuga iyo umuntu uvuze ati urashonje ukinjira muri atuvuga ati nko mu restaurant ahantu bateka indya hanyuma gasanga ubakagwaza ijya menu kubera utazizi ukavuga ati ri hotel nibazi gutekwa wihenze. Karibu muri Houston nawe wiboneye ngibyo niboneye barafise urukundo. Wewe utaje no musi wahomvye ndabikubwiye Imana yari harya abantu baho yani baje nkuko babumvise rijyajwi batewe akamo baje kandi bavuyeho batahanye ikintu cingira kamaro. Karibu muri Houston na SYB Show murakaribishijwe gose n'abantu beza gose bafise urukundo bafise umutima. Tureke no gushira ku rutoki tureke no kuri kurabivuga wewe ko wayimvira utarashika The SYB Show ukibonye ijya mbere ijya kabiri ijya gatatu abantu bikogwa nawe ubyukora barabibona ariko nta kimwe babivugako. Nka wewe Jimmy ukibona ubwa mbere turiko turakora uko watwiyumvira nuko watubonye wasanze bimeze gute? Ubundi muntu yoba yiyumvira gutyo uwo mubwiki nk'umwe washitse hano ono munsi muri The SYB Show. Jewe mu ncamake ubwa mbere ngitanguye kumva SYB Show ari abavuma mugabo je giving the time ndahaye umwanya wo kumenya SYB Show ifise intumbero nki kujya bavuga ati uwanka gakura abaga umutavu. Ndibaza uwutayisha gitanguye muri uno mwanya muri ino saha muri uno munota nta kishikana ni kujya utoshobora kugarira radio Sanganiro ukwere sigaye ivugira hose. SYB Show ni radio Sanganiro Kai Sanganiro bo barayugaye. You don't know that. Kumbura ifise irindi jam irindi zina bakoresha ni gitumirwa nka Sanganiro mugabo ayikoresha indi zina ntabyo nzi mugabo ndabivuze. So ni radio y'igihugu. Alright, murakoze cyane kukanya matanze n'ukunwa dukurikiranye kuri wewe bibonekana ko uba ufise icyo ifuzo cyaka gukora kenshi ibikorwa vyacu manzureke emoka akume muri ntuze murafise imfi ndabona ziko zirataragurika haje mu kiyaga. We good. Cyena nze ngayi wanyu ko mutaroba. Ikibazo woge ndukabaza ngo mu Burundi bwose baroba mu bice vya ruguru cyangwa baroba mu bice vyepfo? Inyishu ibaze nawe reka nibaze. Uburundi bwose baroba no guhera Nyanza rake kuja mpaka ibujumbura. Amafi manini arobwahe cyo kibazo arobwahe muri rake Tanganyika. Andiko ndavuga Burundi. Na Tanganyika irihe mu Burundi? No muri Amerika ndacari ko ndakugira ndakumvishe neza. Oya Tanganyika muri Amerika nayiri. Nayibaho. Mugabo hari ubumanuko n'ubuseruko urangoroye. Twebwe turi mu bumanuko kandi umuriro mu kwaka uturi ugahera uva ruguru uraka neza. Uherepfo. None twe turihe? This is The SYB Show murakoze cyane.